Mwiriwe aho muherereye hose. Uyu munsi nagomba ndabatwenze kuko abantu benshi basigaye bicwa n'amastress, ntibaronka ikibatwenza, ntibaronka ikibaganiriza. Abashobora kudukurikirana rero kuri Uzobaze Media muzoza muraronka utuntu tudukuru two kubatwenza no kubayagira. Umusore yasohokanye n'umukobwa. Umunsi wa mbere umukobwa anywa amacupa ane y'ibiyeri. Arasubira aramusohokana iyindi weekend aca anywa amacupa 6 y'ibiyeri, akabona ntaborekwa. Umunsi wa gatatu anywa amacupa 12 y'ibiyeri. Hewe imeza imaze kuzura aca atangura kubaza umusore ati none gashahu sheri wanje nkunda uzomperezanta abavyeyi ryari? Umuhungu nishavu n'akantu ukuntu aguma asorora ibiyeri ati urakapfa ntaguperezanta abavyeyi, ahubwo nzoguperezanta muri baraseri. Muze muratwenga kuko biramara amastress arica n'ingoga. Umuntu iyo atwenga akoresha imitsi 10 yonyene. Gutwenga ukoresha imitsi 10, ariko ubabaye ushavuye ukoresha imitsi 45. Muze muritwengera. Ama rero abandi nabo bashinzwe umutekano bagiye gukora umukwabo bariko barafata abantu bababaza bati wewe uri umurundi? Aho rero bafashe umuntu umwe w'umugabo ameze nk'ukuze, baramubaza ati wewe uri umurundi? Mimi niko murundi. Wewe uri umurundi? Mimi niko murundi. Urubatse? Niko na nyumba chambre 2 na salo. Urafise umuryango? Metalike wa metalike na grillage juu. Urumva ntibumvikanye ariko bace babona ko atari Burundi. Urumva rero muzamuritwengera utuntu nk'utwo, kandi ibyo dutwenga biri mu kibano nyene, si ibintu biri kure, si ibintu biri hehe na hehe, biri ngaha nyene mu kibano aha twibereye. Muratwenga rero mwiyumanganye mubeho na kabiri. Ntawe uzomara imyaka 100, ariko ibintu vya mbere bituma umuntu aramba no kunywa amazi menshi, kugira siporo no gutwenga kenshi. Bye, tuzosubira.